Muy buenos días, amados hermanos. ndabaramukije bakundwa bene data inshuti zanje muri hano Aquí en Villahermosa, aha muri Villahermosa, Tabasco, México, Tabasco muri Mexique, y también allá en yongeye Puerto na hariya Rico, muri Cayeye, Puerto Rico. y todos los que están conectados a través namwebwe de mwese satélite mwihuje Amazonas kwitumanako biciye kuri Iyo satelite satellite Amazonas na Eutelsat 8, satelite Eutelsat en 8 los diferentes muri mu países. bihugu bitandukanye. Hoy sábado Uyu munsi 10 de ku enero isabato itariki 10 z'ukwa de mbere este año uyu mwaka 2026. w'ibihumbi 2026 Es realmente una bendición muy mu grande by'ukuri poder n'umugisha estar ukomeye acá con cyane ustedes. gushobora kuba ndi En kumwe esta namwe mañana. ngaha kuri uyu munsi muri iki gitondo, Le hemos orado a Dios, kandi hemos twasenze Imana, glorificado su nombre, twahesheje icyubahiro izina ryayo biciye mu ndirimbo. y Dios nos dé ahora de su Imana palabra. nayo ubu iduhe ku ijambo ryayo, Buscamos turondere en las Sagradas mu Escrituras, byanditswe byera, en el libro del profeta mu gitabo Zacarías, cy'uwavugishijwe n'Imana Zekariya, en el capítulo mu kigabane 14, cya 14 verso umurongo 8 w'umunani en adelante, donde nos ukabandanya dice: hatubwira hati: acontecerá también en aquel kandi día kuri uwo munsi que saldrán de amazi Jerusalén y'ubugingo azova i Yerusalemu, aguas vivas, amazi amwe la mitad de ellas azotembera hacia el mu mar kiyaga oriental, y la cy'iburasirazuba, otra mitad ayandi hacia mu el mar kiyaga occidental, cy'iburengerazuba. en verano Bizoba bityo y en invierno. mu ci no mu mvura. Ahí abajo escribe: Hepfo arandika ko el ngaha ngo evangelio a los ubutumwa judíos bwiza ku y bayahudi los gentiles. no ku banyamahanga, Y Jehová kandi uhoraho será rey sobre azoba toda la umwami tierra. aganza isi yose. En aquel día Kuri uwo munsi uhoraho azomenyekana ko ari umwe gusa, n'izina ryiwe ko ari rimwe gusa. toda la tierra se Igihugu volverá cyose como kizohinduka llanura, ikiyaya, desde Geba uhereye i Geba hasta Rimón, ugashitsa i Rimoni, al sur de ahahera Jerusalén. ibumanuko bw'i Yerusalemu. Y esta será Kandi enaltecida Yerusalemu hazoshigwa y habitará hejuru, en su lugar habe desde aho la puerta de hahoze, Benjamín uhereye ku irembo hasta el ry'igisagara lugar de la ryitwa irya puerta Benyamini, primera, ugashitsa hasta la aho irembo puerta rya mbere ryahoze, del ángulo, ugashitsa no y ku desde irembo la torre ryo ku de nkokora, Hananeli kandi uhereye ku munara w'amabuye hasta wa los Hananeli, lagares ugashitsa del rey, ku mato yimbwe hasi, y morarán en ella. baganiramwo vino z'ibwami, maze abantu bazohagerera, kandi nta muvumo uzoba ukiriho. Ariko Yerusalemu hazokwibera amahoro. El reino del Mesías judío, Ubwami bwa Mesiya w'Umuyahudi ari nk'umwami, el reino ubwami del Mesías bwa judío Mesiya w'Umuyahudi como rey. ari nk'umwami. Pueden tomar asiento si tienen la Murashobora bondad. gufata ibyicaro byanyu. Ese es el reino el cual está Ubwo bwami prometido nibwo bwasezeranywe que sería establecido en este planeta Tierra, ko buzokwimikwa kuri uyu mubumbe un w'isi, reino de paz, ubwami bw'amahoro, de felicidad, bw'umunezero, de alegría, bw'ibyishimo, bw'akanyamuneza, de lo cual también nos dice en ari el libro byo del byongeye Apocalipsis, tubwirwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana en el capítulo mu 21, kigabane cya 21, verso 1, umurongo wa mbere: y un cielo nuevo mbona ijuru risha y una tierra nueva, n'isi nsha, porque el primer kuko ijuru cielo y rya la mbere primera tierra n'isi ya mbere pasaron, byari byagiye, y el mar n'ikiyaga ya no existía más. nticyari kikiriho. Y yo, Juan, vi la santa Jewe ciudad Yohana nueva, mbona umugwa wera Yerusalemu descender del musha cielo de wururu Dios, kuva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo y wiwe. oí una gran voz Numva del ijwi cielo rirenga que rivuye decía: kuri ya "He ntebe aquí el tabernáculo riteye de ihema Dios con ry'Imana los riri hombres, kumwe n'abantu, y él morará con ellos, kandi izogerera y ellos muri bo, será- nabo y bazoba ellos serán abantu su bayo, pueblo, y Dios kandi Imana mismo ubwayo estará con ellos izobana nabo, como su Dios. izoba Imana yabo.
izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishize. uko ni ugutungana, kuko ntihazokongera kuba amarira, ntihazokongera kuba ukuboroga, kuko ibintu bimara igihe gito cyose bizoba byarenganye. guhera ngaho muri ubwo bwami kiba cyamaze kuba ari ikintu gihoraho. Iyi byagira kuri ya ntebe iravuga iti raba byose ndabihindura bisha, kandi iti andika, kuko ayo majambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. kandi irambarira iti karabaye, ndi Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. ufise inyota nzumuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. unesha azoragwa ibyo byose, nanjye nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. acacapura ku inyenyeri ya Dawidi ngaho ibubamfu. ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku. nicyo rupfu rwa kabiri. rero murabona hano muri ubu butumwa bwiswe ngo abamarayika bazanye guhishurwa kw'ibimatanijwe indwi. ngaha bwavuzwe 26 ruhuhuma mu 2017. aravuga ati turi hafi y'uwo mwanya aho Imana bundi bushasha izokongera gukorana na Isirayeli, ihanga ry'Abaheburayo, muri iki gihe cya nyuma. ibyo bigiye gutangura vuba cyane. mwebwe nimwabona Abayahudi bariko barashakashakisha ukuza kwa Mesiya, muze mwibuke nuko igihe kizoba gishitse. kandi uyu mwaka 5577 ku kirangamisi cy'Abayahudi ni umwaka ngirakamaro cyane aho bamurindiriye. kandi murabe aha yari yaranditse ko ku gakarata kamwe yaranditse ko zari 16 z'ukwa gatandatu mu 2016. arandika ko ngo ubuvugishwa bwa Kiyahudi bwa yubiri gira 10, ubwami bwa Mesiya buzotangura mu 2017. rero murabona ko mu uwo mwaka ariho yabwiwe ko umwanya we wari warangiye, ko ategerezwa kugenda. rero guhera ngaho ukabandanya hari hariho isezerano ryari kuba ririko rirashikirizwa hagati mu ihanga ry'Imana, ariko kwari kugarurwa k'ubwami bwa Mesiya. nuko kugarurwa kwasezeranywe ivy'Imana yoba iriko irashitsa muri iki gihe cya nyuma. ni ukuvuga dushingiye ku kirangamisi cya Kiyahudi, dushingiye no ku buvugishwa n'ibitabo by'ihanga ry'Abaheburayo. ibyo vyerekana ko uwo mwanya cyari igihe cya Mesiya, ko gitangura mu uwo mwanya. ni ukuvuga byose ngaho byariko birasobekerana bisikana byinjiranamwo. biri muri abarabana nyavuga ati nitwababona bo, haba biciye ku mavideo, ku madokumentere, uburyo ubwo ari bwo bwose, muzobabona bibaraje ishinga bariko bararondeza Mesiya Umuyahudi. ni ukuvuga bo bafise kuba bibaraje ishinga bafise, kuko bazi ko igihe cy'uko gushitswa kigeze. mu kiyago umwe Data Branham yigeze kugirana n'umurabi umwe. reka turabe ngaha mu gitabo cy'ibimatanijwe niho biri, aho bobo aha haratwereka biciye muri iki kiyago
haratwereka ibyo bo biteze barindiriye, kuko umurabi niwe yabimubwiye ibi. Reka turabe nimba urwo rupapuro turutora. Biri mu gitabo cy'ibimatanijwe. Hategerezwa kuba ari mu kimatanijwe cy'indwi. Urupapuro 450. Hazi igihe nariko ndavugana n'umuyahudi umwe ngaha muri iki gihugu, muri gisagara ca Benton Harbor muri Michigan. Ni igihe Yohana Reyes yakira, ariwe yari amaze igihe ari impumyi ubuzima bwiwe bwose. Baranjanye mu nzu kwa Dawidi, haza umurabi n'ubwanwa burebure arambaza ati, mbega n'ububasha ubwahe wewe ukoresheje ukamuhumura amaso Yohana Reyes? Ndamwishura ati, ni mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Aravuga ati, nta nubwo Imana ibishaka yuko yogira umwana. Mwe ntimwoshobora guca Imana mukayicamo ibice bitatu mugaheza mukayereka Abayahudi. Mwe muri abapagani mushyiraho Imana zitatu. Ndavuga nti Rabi, sindayicamo ibice bitatu. Wewe vyokorohera ko we uvuga ngo umwe mu bavugishwa banyu yarigeze kuvuga ibintu birimo kwihenda? Arishura ati, abavugishwa bacu ntacyo bigera bavuga kirimo kwihenda. Cya ndamubaza, mbega umuvugishwa n'Imana Yesaya mu kigabane c'9 umurongo wa 6 yari kavuga iki? Arishura ati, yari kavuga kuri Mesiya. Nuko rero Mesiya azoba ari umugabo umuvugishwa n'ivyo. Aha yaranditse ko mwene data Branham be n'umurabi. Arishura ategomeye mugenzi, nibyo. Nuko jya namubwira none nyerekaho Yesu Kristo yaretse gushitsa ibintu byose byari byanditswe kuri Mesiya. Ikiyongera ko mbarira ibi, nirihe sano rizoba riri hagati y'umuvugishwa n'Imana Mesiya be n'Imana? Nawe ataravuga atazoba ari Imana. Ndavuga nti nibyo. Ubu rero biri mu ijambo, kandi Imana niyo cyabona canje. Uwo muyahudi ahagaze ngaho, amosozi yaciye atangura guhunguruka mu maso yiwe. Ataravuga ati, nzosubira kukumviriza ku wundi munsi. Nja ndamubarira nti, Rabi, wewe urizeye ibyo bintu? Arambarira ati, raba, Imana irashobora guhagurutsa abana ba Aburahamu muri aya mabuye. Aho nari namaze kumenya ko ariko arambwira ibiri mu isezerano rishasha. No kuvuga yari yararisomye, no kuvuga yari yarakubise kwa kagohe. Ati ups, yaramufashe. Reka tuvuge ngo yari karavuga ibiri mu isezerano rishasha, kuko ayo n'amajambo Yesu yavuze. Nca ndavuga nti nivyo Rabi. None uvuze iki ku byo twariko turavuga? Aha mube murarondera icyo cyanditswe kivuga ku abana ba Aburahamu muri aya mabuye. Rero murabona haravuga hati, none uvuze iki ku byo twariko turavuga? Ataravuga ati, hamwe aho kuno jya kwigisha ivyo, njyewe nofuma nyerera mwibarabara nsaba utuzi two kunwa n'ivyo kurya. Mwebwe murazi ingene Abayahudi basanzwe bameze, kugeza n'ubu bakunda ibintu by'amafaranga. Kandi yari afite izina ryiwe ryanditswe mu ndome za zahabu ku ruhome. Nca ndamubarira, ni vyiza jewe noba ndahantu ndiko ndarya utuntu tw'udusarade nywa n'amazi yo mu mwonga, ariko nzi ko ndi mukuri, ndi kumwe n'Imana, kandi ko Imana inyemera. Hako noba ndi ngaho izina ryanje ryanditswe mu ndome z'inzahabu kuri iyi nzu, ariko nzi ko ndi kure y'Imana, nizeye ibyo bintu. Aho ntiyasubiye kunyumviriza, yaciye yinjira mu nzu yiwe. Rero nimurabe, ibyo biri muri Matayo 3, Matayo mutagatifu ikigabane cya 3.
Dice, esto fue Juan. yari yohana. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Yohana yari yambara insato, imfungwa ziwe yarya inzige n'ubuki bwo mu ishamba. Aza i Yerusalemu mu ntara y'aho arababatiza muri Yorodani batura ibyaha byabo. Abonye benshi b'abafarisayo n'abasadukayo bariko baza ngo babatize, arababarira ati, mwana uvyaro rw'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungu uburake bugiye kuza? Nuko mwami ivyamwa bibereye ukwihana, kandi ntimwibwire imbere muri mwebwe muti Aburahamu ni sogokuruza wacu, kuko ndababarira ko Imana ishobora guhagurutsa abana ba Aburahamu muri aya mabuye. Yababariye ibintu bigumye ngaha, ariko murabe, yari Imana biciye mu nteguza yayo. Imana iriko iravuga ibi bintu, kandi byongeye incabiti igenekererejwe ku bitsina by'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama kizotemwa giterwe mu muriro, kandi ibiti bishushanya ibiremwa abantu. Nimurabara nyavuga ngaho twari ko turasoma mu butumwa bw'isonga bamarayika bazanye guhishurwa kw'ibimatanijwe indwi. Arabana nyagira ati, kuko bubo barazi ko nimba barindiriye umwami, bamurindiriye ko bamubona amaze kuba akuze, atari uruhinja uruyoya. Ategerezwa kuba yaramaze kuvuka, akaba ari ahantu mu kibanza kanaka, atarimenyekanisha nk'umwami. Rero bobo barazi ko kugeza ubu igihe cy'iryo sezerano aho rishitswa, ko ategerezwa kuba ari ahantu mu kibanza kanaka, ategerezwa kuba ari hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, amaze kuba akuze, ari umuntu akuze. None bazovuga iki? Igihe bo bababwira, bamubwira bati, ntufise n'imyaka 50 none uvuge ngo warabonye Aburahamu. Mbega ubu naho bazomubwira igitigiri kihe? Yesu yari afise imyaka 30, ati imyaka 33 igihe ibyo byaba. We rero yaboneka akitwa kiri muto. Bamufatiye nko ku myaka nka 50, bati nta n'imyaka 50 ufise none uvuge ngo warabonye Aburahamu. Aravuga ati, Aburahamu yarahamiye kubona umunsi wanjye, kandi yarawubonye aranezerwa. Ubu naho rero arabandanya avuga ati, bashobora kumubwira ati, ntufise n'imyaka 70 none uvuge ngo warabonye Aburahamu. kuko ibyo bihwanye n'umunsi mukuru w'inzamba, aho Imana yongera gusubira gukorana n'ihanga ry'Abaheburayo. Mu gihe ibyo bitaragera, izoba ikiriko irakorana n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, azoba kiri hamwe n'iyobokamana ry'Abakristo, kandi aho rero niho hazokomoka uzokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Mbega yokomotse hehe? Uwo kwicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi hagati mu ishengero. Rero buri unesha, murabona, muri buri gihe bo baragiye baranesha kugeza mu kibanza kanaka, ariko ukwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, ibyo ni ibyo unesha wo ku iherezo ry'igihe. Bivuga ngo unesha Sekibi, Antikristo, akanesha n'ibintu byose byo mu isi. Kwijana na 15 mu gitabo cy'ibimatanijwe, ati unesha Antikristo, niko havuga ngaho, akanesha n'ibintu byo mu isi. Hinge turabe papuro gw'ijana na 15. Avuga ati, twese turabakristo, turazi ko Imana yahiye Dawidi kwizohagurutsa Kristo ngo yicare ku ntebe yiwe, ikamuha ubwami buhoraho ngaha ku isi. Kandi ibyo Imana yarabikoze. Yesu yaravuze ati, unesha hagati y'utuzitizo, arandika mwene data Branham yaciye amera nk'uruhuka, atavuga ati, unesha Antikristo n'ibintu byose byo mu isi. Nimurabe,
ibyo ni haba ku ntumwa ndetse byongeye no ku ishengero mugena batoranijwe. Mwebwe umunsi ku munsi muguma muri ko muranesha ibintu byo mu isi, ari byo ari bya antikristo, bya sekibi, igikoko byo mu buringanire bwa gatanu. Umunsi ku munsi mwebwe, wewe uba uwunesha kandi ugenda uranesha. Uyu munsi ati nakunesheje, nakunesheje, nanesheje ibi, nanesheje biriya, kandi tubivugana ukwirata. Uyu munsi nanesheje za nzitizi kanaka, ntazokongera kumpenda. Ugaheza ukabandanya ujya imbere, naho yoba intambuko ntoya ariko nayiteye, ndiko ndibona ntera njya imbere ntigera njya inyuma. Inyuma nta na kimwe kiriyo cyo kurondera. Buri gihe tugenda tunesha umunsi ku wundi. Kubera iki? Kuko turabanesha. Nuko rero ibyo dukora byose ku munsi ni ukunesha. Namba ntiwigere uryama utavuze uti ngo uvuge uti naneshejwe. Oya, uti uyu munsi nanesheje iki, naho ko akantu gatoya. Kuko turabanesha ba buri munsi, atarabanesha ubu mu mwanya kana ngo haheze iminsi 3-4. Oya, buri munsi turanesha. Kandi wewe wihaye iryo hangiro buri munsi, uyu munsi ndanesha. Hari ikintu ntegezwa kunesha uyu munsi: ubwanko, ubwibone, ukwirata, ishavu. Ibyo byose turashobora kubinesha umunsi ku wundi. Ati umunsi umenga nashavuye, naratse cyane, niyumviriye ku kintu kijyanye n'ishavu. Hari ikintu rero twebwe tunesha buri gihe. Antikristo n'ibintu byose byo mu isi. Nzomuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye nk'uko nanjye nanesheje, nkicarana na data ku ntebe yiwe. Rero umunsi umwe kugeza n'ubu kiri imbere yacu, arangaho ngo muri kazoza we azohaguruka ave ku ntebe ya data, azofata intebe yiwe rero bwite. Nuko rero abajye kugira ngo ahamagare abantu biwe, mbega azobisubiza gute? Wewe kugeza abamaze kuba afise igitabo gihesha uburenganzira mu kuboko, ubwo nibwo buryo bw'ingene we yo kwisubije ibyo byose yatakaje. Hari ya Adamu mu kugwa, we yo kwisubije abatoranijwe biwe. Naho murabe indirimbo we hanyuma yacavuga ati cyubahiro imbere muri jewe numva nuririmba indirimbo. Vuba umwagazi w'intama zo kwakira umugeni wiwe kugira ngo yamare iruhande yiwe ibihe byose. Ingabo zose zo mu ijuru ibyo zizovyibonera, kizoba ari ikintu kiboneka neza cy'ubwiza. Aravuga mu kibanza kimwe ati abamarayika ntibazoshobora kuvuga ikintu na kimwe, bazoguma banumye kuko bo ntibazi icyo ari cyo kuba umuntu yari yarazimiye hama akarokogwa. Bo ntibazi umunezero n'ibyishimo by'umwana w'Imana yaciye mu nzira mwene iyo. Ati nje nari narazimiye none ubu warantoye, waranyisubije kubwo kuba mu bwami bwawe. Kizoba ari ikintu kiboneka neza cy'ubwiza. Abera bose bambaye imyambaro yera derere bazogira umunsi mukuru ibihe bidashira bari kumwe na Yesu. Mbega ingene yari indirimbo nziza, nibyo? Rero nimurabe, mbega ibyo sivyo Reverend William Branham yabonye muri rya yerekwa rya wa musozi w'umutima, aho benshi bari ko baraza bavuye mu bice byinshi bambaye imyambaro yera. Aho rero iyo shusho ndi umunyamahigwe, iyo shusho kugeza ubu turayibona. Jewe Yosefu Benjamin Perez ni umunyamahigwe cyane, kuko ariko arabona abantu bamwumviriza bambaye imyambaro yera. Iki kintu kigaragara kiboneka neza. Yarifuje kubabura na Aburahamu, Mose, abavugishwa Yeremiya, Yesaya, Zekariya, Maraki, abamarayika ntumwa indwi. Uyu munsi Imana jyeho yampaye ihigwe ryo kubona iyi shusho iboneka neza. Abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ishengero umugeni bambaye imyambaro yera, kandi umunsi umwe nzobabona mwambaye wa mubiri uhoraho hawe ubwiza, mwamaze kuba mwera derere mu mwuzuro ubugingi mwemu n'umubiri nawe nyene. Bazogira umunsi mukuru ibihe bidashira bari kumwe na Yesu. Rero murabe ubu naho murabe mwubu butumwa bwitwa ngo ni gute nshobora kunesha. Ngaha haratubwira hati ku rupapuro
33 de este mensaje en muri ubu español. butumwa buri mu kiespanyol, Aquí también lo tengo en inglés. ngaha byongeye ndabufise buri mu cyongereza. No lo voy a leer en inglés porque Sindabusoma mu ustedes hablan cyongereza kuko mwebwe murazi Aunque hay algunos que kiespanyol, saben inglés, naho hariho bamwe bazi pero icyongereza, mi ariko English está un poquito, my English Ahí medio icyongereza metido. canje como decimos, ndagitahura no buke entendemos. buke, ariko nk'uko tuvuga Y cuando hay que turigovyora, entenderlo, pues, kandi mu gihe también dutegereza kugitahura naho nyine turagitahura, nta mbibe zihari. Ariko nimurabe byaravuze ko gukwirwa kwa gatatu kwari kuba mu rurimi Revera William Branham atarazi. Rero mu yandi majambo no es en inglés. si mu Pero si tenemos que cyongereza, hablarlo en inglés. ariko dutegereje kuvuga mu cyongereza naho nyine turabisoma, nta nzitizi, nta mbibe dufise. Ahora, Rero él escribió en una ocasión we yaranditse ko igihe español. kimwe ngaha ati O sea, iki ese espanyol, idioma, ni ukuvuga ubwo ni bwo en donde rurimi la tercera etapa se estaría ubwo gukwirwa kwa gatatu manifestando kobaye kuriko kuragaragariramwo del ururimi amor. rw'urukundo. Ahora miren en la página 33, nimurabe ku rupapuro rwa les dije, 33 aquí en esta versión española ngaha dice, muri iyi verisiyo mu kiespanyol haravuga hati las personas que iban a sentarse a la derecha y a la ati izquierda abantu bari kuzokwicara iburyo n'ibubamfu bakicana nawe mu no bwami habían vencido bwiwe todavía. ntibari bwaneshe kugeza n'ubwo, kuko No había ikigeragezo venido aún. nticyari Vendría bwaze, en el futuro. cyari kuzoza muri Sino kazoza. Se sentarían Nimba con él a su izquierda y a abo su kwicaranye nawe ibubamfu bwiwe derecha. n'iburyo Tenían que pasar bategerezwa kubanza guca mu bigeragezo mu y no bipimo fue kanaka, eso realizado en tiempo kandi pasado. ibyo bikaba Eso bitabereye mu estaba bihe en el futuro. byarenganye. Rero ibyo byari ibyo muri kazoza. No podía ser ninguno nuko de esos rero mensajeros, nta n'umwe wo porque muri no izo pasaron ntumwa la yari prueba gushobora kuba, final. kuko batari baciye mu O sea, mu tenían gipimo que cya nyuma. pasar Ni ukuvuga por ciertas bategerezwa etapas kubanza en su guca mu vida ntambuko kanaka y mu llegar buzima bwabo, a bagaheza la parte final bagashika de ku gice vencer. cya nyuma cyo kunesha vyose. Y si vence todo, Kandi banesheje entonces vyose, hereda nuko todas rero las unesheje vyose araheza Pero cuando akaragwa dice vyose. esa Ari vyo Apocalipsis, twasomye mu vyahishuwe, esa porción de la ka escritura, gace que al que ko ari mu venciere vyanditswe ko heredaría unesha toda la cosa. azoragwa ibintu Y eso es vyose. como mensajero y como pueblo Kandi de ibyo ni nko ku ntumwa no kwihanga naryo nyene, Dios, porque es el pueblo kuko ni hanga que vencería todo. ryonesheje vyose naryo nyene. Eso no lo pueden decir mensajeros Ivyo con su grupo anterior. intumwa n'imigwi yazo yarenganye ntibashoboye kubivuga. Vendría en el futuro. Vyoje muri Si sufrimos, kazoza. también reinaremos Nimba con él. tubabazaniwe nawe Timoteo tuzonaganzanya 2:12. nawe. Timoteyo 2:12. Porque él es la palabra. Kuko we ni Recuerden que si ijambo. sufrimos con él Mwibuke y ko su nimba palabra, tubabarana también nawe n'ijambo reinaremos ryiwe, con él byongeye en tuzoganzanya su nawe palabra. mu ijambo Y digo ryiwe. ahí dos estrellas Aha de David, haracapura ko inyenyeri zibiri una za arriba Dawidi, al comienzo imwe del párrafo y hejuru otra ku más ntango abajo. y'uyu murongo n'iyindi amaja hepfo. Él es nuestro ejemplo. We niwe karorero Venció y kacu, luego ascendió yaranesheje después de haber hanyuma conquistado la araduga, muerte, el yamaze infierno, la kwigarurira enfermedad, urupfu, el sepulcro, kuzimu, y todo lo demás que ingwara, conquistó. imva n'ibindi bintu Subiendo byose a lo yanesheje. alto, llevó Aduga cautiva la hejuru, cautividad, ajyana y dio iminyago, dones a los hombres. aha Efesios ingabire 4:8. abantu, Abanyefeso Eso fue con 4:8. los santos del Antiguo Ibyo byabaye Testamento, kubera bo mu y isezerano habían rya vencido. kera ari bo Ellos bari esperaron a banesheje. esa Abo persona bari y barindiriye uwo murieron muntu, antes que él llegara bari a la escena. bapfuye imbere Pero y'uko we cuando él se agaragara. presentó, Ariko igihe we no fue yarenguka, obstáculo a los que estaban dormidos. ntibyabereye inzitizi abari basinziriye, ntibari gushobora kuzimira na gato. Bo bariho ari bazima canke barapfuye, mbega itandukaniro riri hehe? Ibyo ntibyigeze bibatangira. Yaranditse ko ngaho ngo yajyanye iminyago bingana abera ate, ni ukuvuga Ancien Testament, isezerano rya kera. Ubu naho tujye mu gitabo cy'imirongo, aho ku rupapuro rw'153 cyangwa 1153, umurongo wa 1153, ari byo bihwana n'urupapuro rw'130 muri iki gitabo cy'imirongo. Urupapuro 130 umurongo 1153 haravuga hati, ubukozi buzoba Mose na Eliya bariko barahindukiza bahamagara Isirayeli babakura mu migenzo ya Kiyahudi. Mwumvirize, bariko babakura mu migenzo ya Kiyahudi iyo bari bagumyemo bari mu kuzazanirwa. Abo kubera bazohora bavugisha Abayahudi bazobizera. Bariko barahamagarira mu munsi mukuru w'impongano Kristo, bariko barabafasha ngo bamenye Kristo. Bo bazovuga
baterigaraje agiye kuba ari hano, abayahudi bazoba bariko barakoranira hamwe, ariko haba ibintu nka mwene ivyo. Rero we niyaza azovuga ati ndi hano. Hejuru arandika ko ngo arahamagara Isirayeli akabakura mu migenzo ya kiyahudi akabazana mu munsi mukuru w'impongano, Mose na Eliya. Rero ku ruhande yaha mu nyigisho za Bibiliya bari bamushiriyemwo ako gace. Iruhande yaha rero havuga ngo abariko barabahamagara ngo baze mu munsi mukuru w'impongano. Aha arandika ko ku ruhande ngo ikimatanijwe c'indwi. Murabona, ariko arabahamagara, abahamagarira mu munsi mukuru w'impongano Kristo, no kuvuga ikimatanijwe c'indwi, aho baye hari imbabazi. Arabandanya agira ati imbere gato mw'ubu butumwa nyene, mwibuke ko Mesiya bisigura umusigwa. Mesiya bisigura umugabo asizwe. Asizwe ki? Asizwe mwemu w'Imana. Biciye muri uwo Imana irakora integuro yayo ihwanye n'ico gihe, kuko umwami uhoraho ntacyo azokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe abo avugisha. Amosi ikigabane cya 3 umurongo w'indwi. Muri ubu butumwa bw'iswe ngo guhishura Imana, turabwirwa ku rupapuro rwa 12 muri ubu butumwa ati kandi iyo ni Imana. Yo yarihinduye ireka kuba inkingi y'umuriro kugira ngo ize ibe nk'umuntu. Hejuru arandika ko ngo inkingi y'umuriro bingana logos. Yararetse kuba inkingi y'umuriro iba umuntu. Inkingi y'umuriro bingana logos. Yararetse kuba inkingi y'umuriro iba umuntu. Ibyo ni bimwe yabona mu gucitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Yabonye iyo nkingi y'umuriro iri kivugisha uwundi muntu yari haruguru y'aho we yarari. Kandi murabona ko hanyuma igihe yabona ko iyo nkingi yururukiye ku kumba gatoya k'imbaho, no kuvuga icyo yari ko arabona amenya ngaho ni aho inkingi y'umuriro yari iri kirakorera. Igihe rero yinjira ngaho yarabonye izina, arabona ubukozi, yabonye umuntu ari mu ngaho, no kuvuga yabonye iby'Imana yobaye iri kirakorera hagati mu ishengero ryayo biciye muri ubu bukozi. Yabonye inkingi y'umuriro iri imbere mu mugabo, mu muntu, no kuvuga inkingi y'umuriro yigize umubiri. Ni ijambo irivuga, ni teofaniya, logos, ishekina. Hanyuma yongera bundi bushasha gusubira kuba impwemu kugira ngo ibe mu muntu. Imana iri kirakorera mu muntu icyo yariri. Yesu Kristo yari Imana iri kirakorera mu muntu. Mu muntu icyo nicyo yariri. Yo yari ihinduye ireka kuba inkingi y'umuriro, nuko rero yari yinjiye. Cyahoze ari igitwikirizo mu bugaragwa, nicyo cyahisha Imana ya Isirayeli. Mose yarabonye ingene umubiri wayo wari umeze, ariko mu by'ukuri yari yagumye yihishije igihe cyose, yihishije mu nkingi y'umuriro, ariyo yari logos yavuye mu Mana. Rero ngaha turabona guhera kuri Pentekote Imana ntiyari kirakorera mu muntu, aho tuburungu 3. Ubu rero iyo iri kirakora biciye mu muntu, murabibona. Iyo yari kirakorera mu muntu guhera mu icyo gihe Yesu. Ubu naho iri kirakora biciye mu muntu, uwo yo yatoranirije iryo hangiro. Imana imeze nk'umuntu. Yo yari ihinduye ireka kuba nk'Imana iba nk'umuntu. Yo yaje mu mazina 3. Amazina 3: umwana, mu izina ry'umwana w'umuntu, umwana wa Dawidi, n'umwana w'Imana. Amazina 3 y'umwana arantaho ngaho ibubamfu: umwana wa Dawidi, umwana w'Imana, umwana w'umuntu. Ku mwana w'umuntu arandikaho ngo bingana umuvugishwa. Rero bwa mbere
yaje mu mwana w'umuntu, kuko yari umuvugishwa n'Imana. Rero uhoraho ubwiwe yise Ezekiyeli n'abandi bavugishwa umwana w'umuntu. Mubona iki? Yesu ntiyigeze yivuga ko ngo yiyita umwana w'Imana, yivuze ngo ni umwana w'umuntu, kuko ibyanditswe ntibyoshobora guhungabanywa, nta na kimwe cyoshobora guhindurwa mu byanditswe. Ijambo ryose ritegerezwa kumera nk'uko ryanditswe. Uko niko je ndabyizeye, uko niko bitegerezwa kumera, atari kubera ko ndabyizeye uko, ahubwo kubera ko ari ijambo ry'Imana. Arabananya avuga we hano mu butumwa turiko turasomamo ati, kandi hakoreshejwe izina ry'icitiro ry'umwana w'umuntu. Iryo ni izina ry'icitiro riganisha ku muvugishwa. Kubw'ibyo nk'umuvugishwa Yesu yarivuga wenyine ubwiwe akiyita umwana w'umuntu, nk'umuvugishwa w'Imana, umuvugishwa ameze nka Mose wari arimwo umwuzuro w'Imana igaragaye iriko irashitsa integuro y'Imana yo muri kiriya gihe. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'142 ngaha haratubwira kuri ayo mazina y'ivyitiriro vyongeye. Nimurabe ku murongo 12:74 haravuga hati, rero igihe Yesu yaza mu isi, we yaje mu izina ry'abana batatu: umwana w'umuntu, ari wari umuvugishwa, umwana w'Imana, n'umwana wa Dawidi. Rero we yabaye ngaha mu isi, we namba ntiyigeze avuga ko yari umwana w'Imana. Yaravuze ati, ndi umwana w'umuntu. Uhoraho ubwiwe yise Ezekiyeli wo mu bavugishwa yamwise umwana w'umuntu, kuko we yategerejwe kuza kugira ngo ashitse ivyanditswe aje nk'umuvugishwa. Mose yaravuze ati, uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza umuvugishwa ameze nkanje. Iyo niyo mpamvu we atashobora kuba ari umwana w'Imana mw'uwo mwanya rero, kuko we yari umwana w'umuntu. Ijambo ryaje kumuvugishwa, uwo rero yabaye ijambo mu mwuzuro waryo, umwana w'umuntu, umuvugishwa mukuru. Atari umuvugishwa mukuru, ahubwo umuvugishwa Mana. Umwuzuro w'ubumana mu mubiri wari uri muri we, nicyo gituma yiswe umwana w'umuntu. Rero mu myaka 2000 we twamumenye nk'umwana w'Imana impwemu. Mu kimumbi naho we azoba ari umwana wa Dawidi yicaye ku ntebe y'ubwami. Twese ibyo turabizi, twebwe abizeye ibyanditswe. Rero Yesu yaravuze ko ku mpera y'iki gihe cy'ishengero turiko turabamwo, ko umwana w'umuntu yokongeye guhishurwa ku yindi ncuro. Iburyarandika ko ngo yishuriye mu muvugishwa, muri bwa buryo nyene nk'uko vyagenze hari i Sodomu. Hejuru amaji buryo yaha ngo mu muvugishwa, hejuru yanditse ko ngo mu kimpumbi, arandikaho kandi ngo ku ntebe y'ubwami, intebe y'ubwami. Nimurabe yongeye hejuru ngaha arandika ko ngo umwana w'umuntu, umwana w'Imana, umwana wa Dawidi. Aha hejuru y'aka gace y'uwo murongo hariho byongeye ibyo yanditse ngaha, ibyo yadusigiye mu nyigisho zimwe za Bibiliya, aho yanditse Yesu Kristo yari ari nk'umwana w'Imana hamwe n'abigishwa biwe mu bukozi bwiwe. Mu kuza kwe kwa kabiri azoba ari nk'umwana wa Dawidi n'umwana w'umuntu, umuvugishwa. Yesu Kristo yari nk'umwana w'Imana ari kumwe n'abigishwa biwe mu bukozi bwiwe. Mu kuza kwe kwa kabiri azoba ari nk'umwana wa Dawidi n'umwana w'umuntu, muvugishwa. Arabananya avuga hano aho twari twagejeje ati, kugira ngo hashyitswe integuro y'Imana, Imana mu buryo bwa mpwemu yera yategezwa kwihisha mu mubiri w'umuntu kugira ngo ashyitse integuro y'Imana yo muri ico gihe. Kandi ico nico gituma Imana mu kuba yihishije mu mubiri w'umuntu mu muvugishwa, yari umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu ni umuvugishwa abasizwe mpwemu yera. Ngaha ku rupapuro rukurikira ku 143 umurongo wa 12 indwi 1277 haravuga hati,
harafashwe ifoto inshuro nyinshi, kandi iyo foto iri muri Washington DC nka droit d'auteur muri galeri ishyirwamwo ibintu vyo mu iyobokamana. Yarafotowe nk'ikintu c'indengakamere cagaragaye ko cigeze gufotogwa. Ibu ryarandika ko ngo Logos, ya nkingi nyene y'umuriro neza neza isa nka kwa kundi nyene nk'uko yari imeze, imwe yakura Isirayeli ikabacisha mu bugaragwa. Nizeye ko ari Yesu Kristo mu buryo bwa mpemu, ari nk'umwana w'Imana. Murabona, ibo bamfarandika ko ngo inkingi y'umuriro. Reka dutebe ngaha gatoya tubanze dusome. Sinzi ko hari ejo niho bandungikiye, ndabifise biri hariya mu biro, ariko niho yavuze ku nshuro aho inkingi y'umuriro yamwiyeretse. Yiyereka muri Data Branham muri cya cyumba, barandungikiye. Musubiye mu bindungikire bundi bishasha mbe ndabifise ngaha kugira ngo ndabe ko ido nido kanaka ndabisome. Sinzi umwene Data yabindungikiye uwo ari we. Ariwe yandungikiye ivyo vyanditswe. Sinzi nimba biri mu butumwa bwiswe ngo inkuru y'ubuzima bwanje canke ibikorwa vy'umuvugishwa. Ni muri bumwe mw'ubwo butumwa bubiri. Uwabindungikiye ryo yoshobora gusubira akabindungikira bundi bushasha, kuko murabona kuri uyo Logos, uwo muco niwo marayika yaje avuyemwo, hanyuma asubira kwinjira mu muco aragenda. Rero yavuze ko hariho itandukaniro hagati y'umuco n'umumarayika, kuko yavuze ko umuco waragiye, ariko mu uwo mwanya umumarayika yarakiri karamuvugisha. Rero murabona, inge turabe umumarayika n'igikorwa ciwe. Ni mu butumwa bw'ise ngo umumarayika n'igikorwa yashinzwe n'agace gatoya gusa, bindungikire vyose. Ngibi inge turabe. Ariko ibi vyavuzwe na Billy Paul. Haravuga hati, inge turabe nimba neza neza twaronse ico kibanza nyene, kuko ngaha barabindungikiye mu uyu mwanya. Nukuraba ngo ni uwariko arabivuga uwo ari we, kugira ngo nkonfirme neza, ndavyemeze neza, ndabisuzume. Vamos a ver. Inge turabe. Aquí el internet está un poquito lento. Ngaha internet iritonda, nta wifi ihari. Ibishika bibone kumenga bishika byikwega biza birateba. Ntimurashiraho wifi, ntimurashiramo wifi nga. Mwibaze nka Paulo yaza kuvuga ku bintu vya wifi, igihe cy'ibyo nticari bwagera. Nicyo gituma bivuga ko ari ubutumwa bwihuta, igikorwa kiba nigoga kigakwira isi yose. Nukuvuga ko
ibi bintu by'iterambere byose Imana yarabidushiriyeho ibishyira mu maboko yacu kugira ngo umurimo worohe Imana yobaye iriko irakorera muri iki gihe tugaheza tukabikoresha neza mu buryo bubereye, atari ko ibi bintu by'iterambere biturengera, ahubwo twe tukaba tubirengeye tukabikontorora tukabikoresha neza, kuko hari igihe umuntu agasanga yagiye mu bintu by'ivyaha ahubwo no kubikoresha ku bw'ineza y'umurimo. Rero ibi byo mu gatabo kitwa ngo umumarayika n'igikorwa yashinzwe, ariko byongeye Billy Paul nawe yarabivuze ko ibi bandongekiye vyinshi hinge ndabe ibyo ari cyo muri ibi. Rero no gushira wifi nga, ariko ubu biriko birashika, birateba mugabo birashika, kugira ngo ntibidukure muri connection. Reka dusome ngaha agace gatoya. Ubu rero byose birashyitse n'ingoga. Inge turabe ngaha ibyo Billy Paul yavuze. Billy Paul Branham, ndibuka mu ijoro rimwe muri hoteli aho twari turi na mwene data wa papa yariko arakorana natwe muri icyo gihe, yariko atembereza kamyonete yitwa Doni. We yari we muto mu bavukana, we na papa twari turyamye mu nzu imwe, sinibuka neza. Ndazi ko papa abivuga mu makaseti. Yafashe akabati, yafashe akananterera ko arankangura. Hari umusego yawuntereyeko, hari nk'isaha 8 zo mu bucagucagu. Aravuga ati aturazi wa mumarayika papa yakubwira, ati wowe uzi ko wa mumarayika papa yakubwira? Ndavuga ntegomeye mugenzi. Aravuga ati yangendeye muri iri joro, kandi yambariye ibintu bijyanye no mu bikorane n'ingene twokwitwara n'ibiza kuba, kuko umumarayika niwe yazarerekana byose. Ndamubarira ntegomeye mushingana, kugeza nubwo umusego wari ukimfutse mu maso. Ati nagenda mubaza ko noshobora kugukangura na mwene data Doni uwo tuvukana. Aravuga ati umumarayika Mariya turashobora gukangura Billy. Arashobora kukubona umumarayika yabinyemereye. Ati papa niyagukura ku musego mu maso yawe, aturazi ahagera ikiganza hariya. Ndavuga ntegomeye mugenzi, ataza kuba ahagaze ngaho, uraza guheza ushobore kumubona. Ndavuga ni byiza. Mwibuke jewe nari mfise gusa imyaka 12 y'amavuko, yarankuye ku musego mu maso, nibaza ngo nsanga ari umumarayika w'amababaguruka, ariko ntivyagenze uko. Hari umugabo ahagaze ngaho muri ico cumba, yambaye impuzu zera derere, anyuranije amaboko nk'uku. Ni ukuvuga yaranyuranije amaboko nk'uku, yifashe nk'uku, umushatsi w'ushika ku bitugu, yari ahagaze ngaho. Ikintu cyambere y'indenga kamere kuri jewe, ntiyigeze avuga ijambo na rimwe, ariko yarariko araraba ico cumba, amaso yiwe yariko araba kuri papa wanje. Ikintu cyose yakora yarahanze amaso kuri papa, narashobora kubibona. Ndashobora no kumubona n'inkuba ayo maso, ariko araba mu cumba, akandaba jewe, akaraba data wacu, akongera akeraguza hirya no hino. Yaranyiganyije gato y'umutwe wiwe, ariko amaso yiwe ntiyigera ava ku maso ya papa. Y yo agarré a papá porque yo no conocía eso. Era un hombre parado en el cuarto junto a la ventana. Y yo nunca olvidaré lo que papá me dijo. Él dijo, no tengas miedo, hijo. Él dijo, él es enviado de la presencia del Dios Todopoderoso. Como que eso lo hemos escuchado antes. Que había sido enviado de la presencia de Dios para traer estas buenas nuevas. Y él dice, él no te dañará. Él dijo, él será una bendición.
Ahora, mirando que él estaba tan cerca, papá me abrazó y luego él salió de ese ser de un hombre, como el hermano Branham lo describe, para entrar a, no diría una columna de fuego, pero era como una niebla, una luz, un vapor. Él solo como que se desvaneció y salió por la ventana, salió de la habitación de esa manera. Y cuando él lo hizo, abikoze umunywa w'amazi waciye winjirira mu iryo dirisha nyene urekera mu ico cumba amasaha atari make ku mugoroba canke saa munani zo mu gatondo mu cumba hari umwijima, ariko uwo munywa w'amazi wagumye mu ico cumba. Nariyumvisemo ko kugaragara kwiwe. Ivyo nivyo Billy Paul yavuze. Ni murabe mu bindi bibanza hari ibindi bisomwa mu bibanza bitandukanye, ibyo byaravuzwe, ariko murabona ingene umumarayika. Reka turabe ngaha kandi gatoya mu bundi butumwa aho bari ku rupapuro rw'umunani, hinge turabe ngaha haravuga hati umumarayika n'igikorwa yashinzwe hari mu 50. Nimurabe haravuga hati imbere y'aha gato nge ndabe ingene yari asanzwe ariko arabivuga. Reka turabe hano haravuga hati rero nitegereje naciye nubama hasi ntangura gusenga, yegereye naramenye ko yari marayika w'Imana. Jewe narashoboye kumva ibyo ari byo, ndavuga nti umwami agomba kuvuga ko nkora iki. Namba ntiyavuze na kimwe, yagumye gusa ngaho ahagaze umwanya munini hafi y'igitanda. Nari mfukamye nk'uko ndavuga nti wowe data wo mwijuru, ni kubera ko warungi uyu mumarayika wawe umusavyi wawe. Ndavuga nti umusavyi wawe ariko arumviriza, ndarindiriye. Ndamenya ko yari akiri ngaho n'uwo mwanya, ariko sinarinzi igituma, nararindiriye. Nibaze ko haheze nk'iminota 5 naramwumvise ari hafi yanjye, naramwumvise anyegera. Abikoze numvise ryajwi rivugira inyuma, sinoshobora kwigana iryo jwi hamwe ntegerejwe kubikora, ariko naryumvise ryumvikana neza nk'uko ijwi ryanjye ririko rirumvikana kuri mwebwe. De ese don de sanidad para obrar milagros. Bizoba aho abantu batazokwizera uretse gusa hakoretse igitangaza. Ndavuga nti sizokongera gukora ivyo namba. Rero mfasha Mana yaciye ava mu ico cumba, naricaye njyama ku gitanda, niho yarari hejuru y'igitanda ariko arazunguruka nk'amabara menshi mu munywa w'amazi azunguruka. Yaramwitegereje nguma ngaha kanya gato, numva ndemurutse, numvise umenga ibyaha vyanje ndabibabariwe. Ndavuga nimbega vyomunezera umwami wanje ko umuhungu wanje amubona. Twari dufise ibitanda bibiri bigerekeranye, ikibanza cyose cyari cyuzuye, no kuvuga hari habagikorane kiniro bari bakose iyo nzu, bategezwa gushira ibitanda mu cyumba kimwe. Nko mwibi bihe dufise ibikorane binini, amahoteli aruzura. Rero iyo hatari bibanza harashigwaho ibitanda bibiri canke bitatu mu cyumba kimwe. Twari dufise ibitanda bigerekeranye mu ico cumba. Mwene data n'uwo muhungu wanje aryamye iruhande yanje, igitanda kigerekeranye. Ndavuga ni Biri ntiyitavye. Ndavuga ni Doni nawe ntiyitavye. Bari bafise itiro rirenze, nk'uko bamwe bashobora kuba bariko barahenukira ku ruhande. Ninde yobavyura? Ndafata umusego, batishuye naramenye ko bameze neza, ncanterera umusego ukubita mu wo tuvukana Doni. Ndavuga nti Doni. Aravuga ati Biri. Ndamubwira nti hamagara Biri. Biri aravuga ati Biri papa araguhamagaye. Ndamubwira nti Biri raba. Araraba aravuga ati ushaka iki ga papi?
rero Doni yaciye asimba ava ku gitanda asemerera. Biri aravuga ati papi yarasimbye ava ku gitanda aravuga ati ntiwemere ngo mfatwe. Ndavuga nti mwananje ntugirirwa nabi, naragenda bikubwira inshuro nyinshi, nagume ndi umuseribateri imyaka irenga 5, ndakubera papa na mama, ntwara n'amata yawe ndayashyira ku mubiri wanjye kugira ngo agume asusurutse. Nyina wiwe yari yapfuye igihe yari agifise amezi 18 avutse. Nategerejwe kumurira ndamubera se na nyina. Narabivuze inshuro nyinshi. Yaraza aravuga ati papa ndatinya yuko wogenda ntiwongere kugaruka hondi. Namubwira nto yaye mwananje nzogaruka. Rero mwibuke ko igihe yagenda mu rugendo rumwe muzo yakoze mu buringane bwa 6 yarahuye na Sharon, ariwe yabaye umukobwa wiwe yavuye mu mubiri hamwe na Hope. Igihe hari habaye umwuzure, kandi igihe we yabona uwo mukobwa wiwe yaramubariye ati papi, ati ni gute umukobwa nk'uyu, ati ubone kumenga ifite imyaka 18 na 21 gute wonyita papa wawe. Ati ku isi nabaye Sharon wawe mutoya, ariko ubuho ndi ngaha ndi nkumi. Yaciye avuga ati mama nawe ari hariya arakurindiriye, ati nuze, ati mbe ndagumye ngaha ndindiriye Billy. Nukuvuga aho byari bizwi ko Billy Paul nawe yari kuzova mu mubiri, kandi ubu yaravuye mu mubiri. Nimurabarabana nyavuga. Naravuze nto yaye mwananje nzogaruka. Ndavuga ni mwananje, iyi niyo mpamvu papa agiye. Ni wa mumarayika w'umwami ayobora papa. We yari ngaha mu iki cyumba ariko aramvugisha, ndamubaza ko woshobora kumubona. Rero ntuhangayike ku bwa papa wawe, kugira ngo umenye niwe mumarayika w'umwami ayobora papa wawe. Niho inki yari karazunguruka n'amabara menshi arabandanya. Doni byari bigoye icyo yo kwiyumvira. Umunywa amazi uri kurazunguruka uvuga ngo ndagomba yuko wowe mwebwe abantu bo ngaha muri Clever, mwebwe ivyo murabizi. Benshi muri mwebwe hari igihe mwihenda kubijyanye no gukira indwara bivuye ku Mana. Iyo singabire yo gukora ibitangaza. Ibitangaza ni ingabire itandukanye niyo, kandi itandukanye no gukiza indwara. Ivyo mwari mubizi. Bibiliya iravuga iti bose barafise ingabire yo gukira indwara n'iy'ibitangaza. Hari ibitangaza birakogwa, ni gitangaza buri gihe ukwiyerekwa ribaye abantu bakabwirwa ibitameze neza muri bo. Icyo kiba ari gitangaza n'iby'indenga kamere. Icyo ni gitangaza kubwo gukira. Ngaha abivuga kugeza ngaha, ariko murabona aha harimo ibintu by'idonido Billy Paul atanga ngaha. Hari ikindi kibanza naho mwenda Branham atanga ibindi bintu by'idonido, kumbure mu bindi bibanza arabivugamwo mu buryo bufoboye cyane. Hari ikindi kibanza aho avuga ko nk'uwo mucyo ariho havuye umumarayika. Rero mu gusa kwiyerekwa ry'ihema, inkingi y'umuriro iyo we yabonye, kandi ikaba yaruhukiye ku kumba gatoya, murabona aho hobaye hari ubwo bukozi buri kumwe n'uwo mumarayika. Kuko nimba mu ntambwe ya mbere n'iya kabiri umumarayika yari ahari, ariko na Revera William Branham aho imwemu n'ububasha bya Eliya byari biri mu kugaragara kwa kane, ubwo bukozi buri ko burakorerwa hagati mu bantu. Umumarayika akaba ari we yakora byose biciye muri mwenda Branham. Mu gukorwa kwa gatatu, mu ntambwe ya gatatu, naho nyene nuko ni umumarayika w'umwami niwe ari kumwe n'ubu bukozi mu mwanya uwo ari wo wose, kuko niwe yakoze ugukizwa ko gukorwa kwa gatatu. Ku bw'ibyo rero
ubu bukozi buri gihe buzokwama buha icubahiro n'ishimwe Imana, kuko yo niyo ikora byose. Ariko Imana itegezwa kuba ifise igikoresho, igitwikirizo cy'umubiri, kugira ngo Imana iheze ikora ico gikorwa. Kandi niho rero Imana yobaye iriko irashyira izina ryayo, ikibanza cyo gusengeramwo, kuko we avuye ku ntebe yo kwingingira abantu mu ijuru. Aho biravugwa mu gitabo cy'ibimatanijwe ko abamarayika barahagaritse kuririmba, barahagaritse gucuraranga, ntihongeye kubaho no gusenga n'indirimbo z'ishimwe. Nta kindi kintu na kimwe cyongeye kuba kiriko kirumvikana mu ijuru mw'icyo gihimba cy'isaha cy'agacerere. None wewe uyu munsi usengera hehe? Ni hehe? Ni ukuri hategeza kuba hariho ikibanza, kuko Imana ni ikintu gisengwa. Rero hategeza kubaho ikibanza isengerwamwo. Wewe uyu munsi usengera hehe? Nicyo gituma bivugwa ku rupapuro rw'370 bivuga yuko baboroze, baratakambye, barasenga, ariko ayo masengesho yashitse bacerewe cyane. Ni ukuvuga kuri iyo ntebe nta buryo bwari bukyari bw'ingene boronka ho kwakirwa ayo masengesho. Yari kwajya ku ntebe itariyo. Reka dukomeze ngaha aho twari twagejeje ku rupapuro rw'143 mu gitabo cy'imirongo umurongo wa 12:77. Haravuga hati, kuko we yiswe umwana w'umuntu igihe yaje ubwa mbere. Imbere y'aha gato kugira nizige ko ari Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu, ari nk'umwana w'Imana, kuko we yiswe umwana w'umuntu igihe yaje ubwa mbere. Ubu naho yitwa umwana w'Imana. Mu kimpumbi azoba ari umwana wa Dawidi. Arandika ibubamfu ngo mu kimpumbi, haruguru gati ibubamfu yaranditse ko ngo inkingi y'umuriro, hamwe havuga ngo ya nkingi nyene y'umuriro. Iburyo naho yanditse ko Logos. Yaje nk'umwana w'umuntu, yaje ari umwana w'umuntu muvugishwa nk'uko byari byaramuvuzweko. Rero ubu naho en el gran milenio que está por venir, él será hijo de David, sentándose en el trono de David. Y escribe a la izquierda nuevamente milenio, y a la derecha dibuja una estrella de David. Y arriba escribe hijo, en tres oraciones, en tres líneas: hijo del hombre, profeta; hijo de Dios, espíritu; hijo de David, en el milenio, el espíritu encarnado. Ahora miren aquí en un escrito de un estudio bíblico. Él escribe hijo del hombre, profeta; hijo de Dios, ES, o sea, Espíritu Santo; hijo de David, rey; la palabra encarnada en, y 3 puntos, hijo de Abraham, la otorgación real; le es otorgada la realeza, reino de Dios. Vuelvo a leerlo: hijo del hombre, profeta; hijo de Dios, umwana w'Imana mpwemu yera; umwana wa Dawidi, umwami; ijambo ryambaye umubiri mu utuburungu dutatu; umwana wa Aburahamu, ugushikirizwa ibintu nyakuri; arahabwa umuryango wa cyami, ubwami bw'Imana. No kuvuga ubwami bw'Imana, ahabwa ngo arahabwa, arashikirizwa. Ahari 200. Nimurabe kuri 12a ngaha muri iki gitabo cy'imirongo byongeye haratubwira hati ku murongo 126 126
haravuga hati ni kubera iki wewe atamenyekanye nk'umwana w'umuntu? Umwana w'umuntu kwari guhishurirwa ko mu buryo bw'imwemu k'umuvugishwa. Umwana w'umuntu bisigura umuvugishwa. Rero mwebwe muhindukije Bibiliya zanyu muri Ezekiyeli 12:1, mwebwe muzobona ko Ezekiyeli yari umuvugishwa, ijambo ry'Imana ryo kuri uriya munsi, kandi Uhoraho ubwiwe yamwise ngo ni umwana w'umuntu. Hejuru arandika ko umwana w'umuntu bingana umuvugishwa. Uguhishurirwa impwemu y'umuvugishwa. Ku murongo ugira 3, ijambo ry'Imana ryo kuri uwo munsi, igihe cyangwa ikiringo. Umwana w'umuntu bingana umuvugishwa. Uguhishurirwa impwemu y'umuvugishwa. Ijambo ry'Imana ryo kuri uwo munsi, igihe cyangwa ikiringo. Uhoraho ariko arita umuntu nk'umwana w'umuntu, nk'uko Yesu yihishuye wenyine ubwiwe nk'umwana w'umuntu. Ibyo byari biki? Ijambo ryasezeranye ryo kuri iriya saha ririko riragaragara. Imana yonyine ubwayo, Imana yo mu gihe cya Ezekiyeli, ya Mana yo mu gihe cya Yesu, umwana w'umuntu, yabaye umwana w'umuntu kuko yari yaje kugira ngo yihishurire wenyine ubwiwe Isirayeli ari nk'umuvugishwa. Bo rero baramwanse, kandi ubwo bwari buvugishwa ko bo bari kumwakira mu izina ry'umwana w'umuntu, umuvugishwa. Ariko ibyo byari bihwanye n'ijambo. Murabona ngaha harandika k'ibubamfu amajya hejuru ngo izina ry'umwana w'umuntu. Hejuru ngaha muri marge hejuru arandika ko umwana w'umuntu bingana ijambo ryasezeranywe rigaragariye mu mubiri, mu muvugishwa. Umwana w'umuntu bingana ijambo ryasezeranywe rigaragariye mu mubiri, mu muvugishwa. Hepfo arandika ko ngaha nyene arandika ko umwana w'Imana bingana mpwemu yera. Mu gusubira mu Byagezwe 18:15 haravuga ati Uhoraho Imana yanyu azohagurukira umuvugishwa ameze nkanje, kandi igihe we yaza yarivuze wenyine ubwiwe biciye mu bukozi bwiwe nk'umuntu, atari nk'umwana w'Imana ahubwo nk'umwana w'umuntu. Barandika ko ngo ubukozi utera uja hejuru ibubamfu, ibyo yategerezwa gukora, kandi bo bari bahumye ntibashoboye kumubona. Abonaho mu banyamahanga we nyene ubwiwe arihishura nk'umwana w'Imana, ari wari mpwemu yera. Iburyo utera uja hejuru arandika ko ngo arihishura nk'umwana w'Imana. Mu bihe by'ishengero haragiye haraba umubatizo wa mpwemu yera, ariko Yesu yaravuze nga atubwira ngo Maraki 4 n'ibindi byanditswe bisigaye bibe ukuri kuri mwebwe. Murabona ko mu minsi y'iherezo, neza neza imbere y'ukuza, imibereho yo mu isi yobaye imeze nk'iyahahandi i Sodomu, kandi umwana w'umuntu yokwihishuye wenyine ubwiwe nk'umwana w'umuntu, neza neza nk'uko yabikoze hariya mu minsi y'i Sodomu. Ba bandi baregana b'impumyi, ibyo ntimushobora kubibona. Amajambo yiwe n'ay'ukuri, ata misumare, ata nkovu, ata rugori rw'amahwa. Aba ari wa mwana w'Imana agaragariye mu ishengero ryiwe nk'umwana w'umuntu. Iburyo arandika ko ngo ata nkovu afise, amaja hejuru. Hategeza gushitswa Maraki 4 n'ibindi byanditswe bisigaye, umwana w'umuntu ahishuwe rero nk'umuvugishwa, umwana wa Dawidi, umwami. Ubu naho ni umwana w'Imana mu bihe by'ishengero. Kubera ko Imana atari umuntu, Imana ni mpwemu, kandi impwemu umwana ni mpwemu yera, ari irikira hishura igihe cy'ishengero. Ariko byarasezeranywe ngaha ko mu minsi y'iherezo umwana w'umuntu yohishuwe. Hejuru arandikaho ngo umuvugishwa.
ngaha havuga ngo umwana w'umuntu ahishuwe rero nk'umuvugishwa umwana wa Dawidi umwami amajya hejuru gato iburyo aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'agakoko kagana mu ibuye rikomeza imfuruka ni ukuvuga nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi yohishuriwe murabona mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka bubamfu ngaha yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi yandika ko ngo umwana wa Dawidi hejuru gato yari yanditse ko ngo umwana w'umuntu rero arabandanya avuga ngaha mu butumwa turiko turasomamwo ati kandi Kristo yari asizwe na mpwemu yera mu mwuzuro wose aribyo bisigura ko muri Yesu Kristo hari Mose, Eliya, Elisa, Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, kuko muri we hari wa mpwemu yera nyene yari yarakoze ubwo bukozi abukorera mu abo bandi bagabo. Urugero yakoreye muri umwe muri abo, hanyuma igihe yari ahari mu mwuzuro wose muri Kristo, aho rero hari ubukozi bwose bwari bwarigeze kugaragarira mu bandi bagabo, mu bandi bavugishwa. Mu butumwa bwiswe ikibanza kimwe rudende Imana yatanze cyo gusengeramwo ku rupapuro rwa 38 haratubwira 38 hepfo haravuga hati kandi aho haraza ibuye ku rindi muri buri gihe kugira ngo bishingire intahira ijambo ryahagurutse neza nk'uko Yesu yabikoze mu gihe ciwe. Hari iryo buye risozera byose. Muri we hari harimo ibihe byose. Muri Yesu hari Mose, muri Yesu hari Dawidi, muri Yesu hari abavugishwa n'Imana. Ibyo mbega nibyo. Nemurabe Yosefu yagurishijwe hafi ibiceri 30 by'ifeza, aterwa mu manga, afatwa nk'uwapfuye, arakugwayo, araheza araza abukoko k'iburyo kwa Farawo. Nimurabe neza Yesu nawe niko byagenze. Yosefu yari ari muri Yesu. Nimurabe arandika ngaho ibubamfu amajya hejuru. Muri Yesu hari harimo ibihe byose byo mu isezerano rya kera. Muri Yesu hagati y'utuzitizo Mose na Eliya harimo ibihe byose byo mu isezerano rishasha. Ni kubera ko yandikaho ngo muri Yesu hagati y'utuzitizo ngo Mose na Eliya, kubera ko umwana w'umuntu azana n'abamarayika biwe. Ibyabaye nyene kuri Yesu mu kuza kwe kwa mbere, yari arimwe abavugishwa bose bo mu isezerano rya kera. We rero mu kuza kwe kwa kabiri yobaye arimwo intumwa zose zo mu bihe by'ishengero. Nimurabe kandi igihe we yaza yabaye umwuzuro w'abami abavugishwa. Haleluya. Ubumana mu buryo bw'umubiri bwari buruhukiye muri we. Yaje gucungura, gusohora umugeni, igikorwa gitunganye kibwira Satani ko utuburungu dutatu. Yongeye ibuye arandika ngo mu ibuye rikomeza imfuruka hari Mose, Dawidi n'abandi. Mu ibuye rikomeza imfuruka mu kuza kwa mbere, mu ibuye rikomeza imfuruka hari Mose, Dawidi n'abandi. Arandika ko ngo mu ibuye rikomeza imfuruka harimwo Luther, Wesley n'abandi. No kuvuga ibuye rikomeza imfuruka ryo kuza kwe kwa kabiri hobaye hari intumwa zose byongeye. Igihe bavuga bati iminsi y'ibitangaza yararenganye, ibintu nkamwe n'ibyo ntibikibaho, ibyo mwe muvuga, jya kure yanjye Satani. Nimurabe igikorwa gitunganye gihagaze. Umunsi umwe ibuye rikomeza imfuruka rizogaruka, ibuye risozera byose rizokwakira umugeni. Nk'uko umugore akugwa mu mugabo, igice cy'umugabo, uturemangingo tw'umugabo tuba turi mu mugore, nibyo bigira umugore. Uko niko ijambo ry'Imana ryo riri mu ishengero, ikigira ishengero umugeni. Arandikaho ngo uturemangingo tw'ijambo, atari idini. Ibyo ni bya sekibi. Rimwe muri ayo, ibyo si ndiko ndavyita abantu bari mu madini, bo n'abantu b'abatindi bahendwa nk'uko Yesu yabivuze, impumyi zirobora izindi. Kandi ye ntiyashoboye kubasohora. Bo baravuga bati, we wavukiye mu busambanyi, wavyutse uri kivyagwa, ninde yakubwiye ngo uze ngaha? We wize mu ishuri rihe? Nirihe seminari rikuzi? Twebwe twemera Mose. Twebwe turi
yarabishuye ati iyo muza kuba mwari mwaramenye Mose nanjye muba mwamenye, kuko Mose yaramwanditse amuvuga ko mu bitabo byiwe bine, uhoraho Imana yanyu izobahagurukiriza utanga ijambo umuvugishwa ameze nkanje. Aracapura inyenyeri ya Dawidi bubamfu, arandikaho amajya hejuru ngo umuvugishwa ameze nkanje azomubahagurukiriza uhoraho. Kandi utazokumviriza amajambo y'uwo muvugishwa azorandurwa mu bantu. Nivyo none we ni iki ijambo ryo naryo ni iki? Ntureke na kimwe cy'umwambiro ngo kigume muri ryo, ntushiremo za ndemeye idini iryo ari ryo ryose, kuko aho nyene ryo kwandura ikimazi coba kirangiye. Nimurabe mu Kuvayo, Kuvayo mu kigabane cha 20 inge turabe hano mu kigabane cha 23 mu gitabo cyo Kuvayo umurongo wa 20. Haravuga hati, ngira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira bashikane aho nateguye. Muze mumwubahe, mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Uwo ni marayika w'isezerano yarambaye umubiri muri Yesu, kandi aho hari izina rya marayika w'isezerano. Nimurabe rero ibyabaye kubagararije mu gihe cya Yesu, kandi no mu kuza kwe kwa kabiri we yavuze ko yaronse izina rishasha, kandi we azaza afite izina ryiwe rishasha, kandi icyarutse cyongera kwisubiramwo, kuko ni marayika w'isezerano warokoye ihanga ry'Abaheburayo abakura muri Egiputa mu buja. Niwe muri iki gihe ariko ararokora ihanga ryiwe, arikura mu bwami bw'abanyamahanga kugira ngo babashire mu bwami bwa Mesi y'umutware. Kandi we ubwa mbere atangurira ngaha mu bugingo, yisubiza ubwa mbere ubu bugingo, kandi ariko arimika ubwo bwami ngaha. Rero ku rundi ruhande naho aravuga ati, ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanjye nzoba umwansi w'abansi banyu, nzoba umugwarizi w'ababagwanya. Kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori no mu Baheti no mu Baferizi no mu Banyakanani no mu Bahiwi no mu Bayebusi, nanjye nzogenda ndabarandura. Mwibaze, bari bafise ingabo zose zo mwijuru ziri ku ruhande rwabo mu gihe bumviye ijwi ry'uwo mumarayika. Ariwe muri icyo gihe yariko aragaragarira muri Mose, ariko hanyuma murabona wabinjije mu gihugu cy'isezerano ntiyabaye Mose, yabaye Yosuwa. Wari afise izina. Buri gihe kubwo kwinjira mu gihugu gishasha hategezwa kuba hariho izina ry'Imana riri mu gikoresho. Hariya cyabaye igihugu nk'ubutaka, ngaha naho ni igihugu nk'umubiri mushasha uhoraho uhawe ubwiza. Tuzokwinjira rero, hategezwa kuba hariho umwe yinjiza irihanga afite izina rishasha ry'umwami. Nimurabarabana nyavuga, nicyo gituma igihe bavuga kuri Yesu bibaza ko ari Eliya, abandi bakibaza ngo yari Mose, abandi bakibaza ko yari Yeremiya, n'abandi. Ariko yari umusigwa asizwe umwuzuro w'Imana, yari umusigwa Mesi y'umutware yasezeraniwe kiriya gihe. Nicyo gituma ati bwa mbere bazoshobora kubona ko ari Eliya, hanyuma babone Mose, ati hanyuma bazobona Yesu ubukozi bwa Mesiya umusigwa, kuko muri icyo gikoresho hobaye hari ubukozi bwose. Kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba Karuvariya, hamwe n'icyo gikorwa agura isi yose ayigurishije urukundo agura abatanzwe n'Imana kubw'urukundo rwa Isirayeli no kubw'urukundo rw'ishengero ryiwe. Yaraguze isi yose yiva ikagera. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'136 umurongo wa 12-15,
haratubwira ati hariho ibiro bitanu byacaguwe n'Imana, kuko Imana yashyize mu ishengero abigishwa, bavugishwa, intumwa, bavugabutumwa. Imana niyo yakoze ibyo. Abantu hariho abadiyakoni n'abandi n'ibindi byinshi, ariko mwebwe murabona Imana mu ishengero yabishyizeho kuvuga gutunganywa kw'ishengero ntibyoshobora gucibwamo ibice. Nimuraba ibyo yanditse ko ngaha hejuru, ubukozi butanu. Muri Yesu hari ubwo bukozi bwose. Niba muri Yesu hari ubwo bukozi bwose mu kuza kwe kwa mbere, mu kuza kwe kwa kabiri naho nyene byongeye hari ubwo bukozi butanu naho nyene. Ubw'umwigisha, umuvugishwa, umwigisha, umuvugabutumwa n'umwungere. Ubwo bukozi bwose mu musigwa, nk'uko byagenze mu kuza kwa mbere. Rero abandanya avuga, tibivuga yuko mu mugani umwe ko umugabo w'umutunzi yatoye ubutunzi bwari bwarazimiye, araheza arahagura iryo tongo arabunyegeza. Ubwo butunzi bwazimiye n'ibihumbi 144 by'Abaheburayo aribo bazohamagarirwa muri iki gihe cya nyuma, aribo bashushanya imiryango 10, bahagarara imiryango 12 ya Isirayeli. Ngaha murabe yaratwandikiye ko mu nyigisho zimwe za Bibiliya iruhande rw'icigwa cyari cyarimwo umwanya, icyo cigwa cyitwa ngo abungere bariko barakora mu mwumvikano ku mpande zibiri z'aho bashagaje bashigikiye ukugarurwa k'ubwami. Iruhande yarabandanije nk'aho mwenga ko bari kubandanya kuri icyo cigwa. Ku ruhande yandika ko ngo nicyo gituma Isirayeli itegerezwa kugarurwa n'imiryango yayo 12, aho bategerezwa kwegeranishwa ijwi rirenga ry'inzamba. Arabandanya we avuga ngaha ati nuko rero ubutunzi bwazimiye, ndakosoye, n'imiryango 10 yo mu buraruko, mu bwami bwo mu buraruko, ariyo iserukiwe n'umuryango wa Efurayimu, ariwo tubona ko ufise umugisha nyamukuru, kuko Efurayimu yaronse umugisha w'ubusamuragwa w'ubufura, ariwo mugisha w'imigabane 2. Mu butumwa bwiswe ngo kuvayo kugira gatatu, ngaha haratubwira urupapuro rwa 13 muri ubu butumwa ukuvayo kugira gatatu, haravuga hati, nimurabe musome amateka ya Yosefu mwebwe mubishoboye. Yavutse nk'umuhererezi muri bene se, ukirekerana n'umuhererezi. Umuhererezi yabaye Benyamini. Ubwenge bwo mu buryo bw'impwembi byo burabitahura muri aka kanya nyene. We ntiyari umwana wa nyuma, Benyamini niwe yari uwa nyuma umuhererezi. Ariko murabe Yosefu na Benyamini bashyizwe ku ruhande, barabavukana kuri se na nyina umwe. Iryo niryo tandukaniro rikomeye. Bavuka ku mugore arakunzwe. Nimurabe ku mugeni akunzwe muri iki gihe cya nyuma. Hovutse uyu mwana Jambo. None mbega ingene ari ibintu nk'ivy'impanuka, yitwa Yosefu Benyamini. Ubwenge bwo mu buryo bw'impwemu ubwo nyene buca bubitahura. Mwebwe murafise ubwenge bwo mu buryo bw'impwemu, mwamaze kubitahura mu aka kanya nyene. Ntiyari umwana wa nyuma, Benyamini niwe yari uwa nyuma. Ariko mu gushyirwa ku ruhande, murabe tubashize ku ruhande, Yosefu na Benyamini bavukana kuri se na nyina, kandi nibo babiri bonyene bavukana kuri se na nyina, babasangiye bose. Benyamini ntiyigeze amenywa atarahura na Yosefu. Mwibuke ko Benyamini ashushanya 144, kandi we yasumba abandi. Benyamini yahawe imigabane 2 kuri buri kintu cyose Yosefu yagiye aratanga. Arandikaho ngaho ngo imigabane 2 kuri Benyamini. Arandika ko kandi ngo umucyo ambara uw'akabuye ka yasipi na ka sarudiyo, usa nk'akabuye ka yasipi na ka sarudiyo. Arandikaho ngo ibuye rya Rubeni risa n'aka yasipi, irya Benyamini aka sarudiyo. Nimurabe muri Yeremiya, aho haratubwira Yeremiya ikigabane cya 31, muri Yeremiya 31
reka tuharabe ikintu ngaha, umurongo Yeremiya 31 umurongo w'8, aha haratubwira hati, ehe, nzobazana mbakuye mu gihugu cy'iburaruko, mbakoranirize hamwe mbakuye ku mpera z'isi, kandi bazozanana n'impumyi n'ucumbagira n'umugore akuriwe hamwe n'uramutswe, bazogaruka ino ari ishengero rinini. Hejuru y'uyu murongo w'8 arandika ko ibyahishuriwe hana 7 umurongo wa 2 na 14 umurongo wa 1, kandi icyo ni cyanditswe kitubwira kuri wa mumarayika aza afise ikidomesho cy'Imana nzima, aza afite mpwemu yera. Bazoza barira kandi nzobarongora banyinginga, nzobacisha iruhande y'inzuzi zuzuye mu nzira igororotse aho batazotsitara, kuko Isirayeli namubereye se, Efurayimu ni imfura yanje. Aracapura inyenyeri ya Dawidi iburyo, amajya hejuru akandika ko ngo Efurayimu bingana umwana w'imfura. Nimurabe muri bimwe yanditse mu nyigisho za Bibiliya aho bari bamushyiriyemo iki cyanditswe ngaha, we arandika ko ku gice cyavuga ngo ariko nzobagarukana imbabazi, hejuru arandika ko ngo kugarurwa bikogwa hagaragaye imbabazi z'Imana. Cyo gituma mu gitabo cy'Imatanirwa yavuze ati, Eliya na Mose wakira ubutumwa bwabo aronka imbabazi, kandi hamwe n'izo mbabazi haba ku bw'ishengero mugeni n'iz'ishengero mugeni zikaba n'iza Isirayeli ihanga ry'Abaheburayo. Ukugarurwa gukogwa imbabazi z'Imana zigaragaye. None gute Imana igaragaza imbabazi zayo mu muntu, mu muvugishwa? Kandi ahavuga ngo iruhande y'imigezi y'amazi, arandika ko hejuru ngo umubatizo wa mpwemu yera. Arandika ko byongeye ngaho hepfo ngo Efurayimu bingana ishengero ry'abanyamahanga, Manase bingana Isirayeli. Yarabana nyavuga ngaha ati, ata miryango mu buraruko, imiryango 10, ubwo butunzi nihobaho kugarurwa k'ubwami bw'Imana ku isi, nihobaho kugarurwa k'ubwami bwa Dawidi, kandi ntihazobaho intwaro y'urugero rw'isi yose. Isi yose iganzwe n'umwami w'abami n'ubuganza baganza umwana wa Dawidi, umusigwa mu mwuzuro wose ku munsi w'iherezo. Muri we hazoshikirizwa isezerano ryose rihwanye n'iki gihe cya nyuma. Nimurabe mu mayinga 70 ya Daniyeli, aho haratwereka ingene mpwemu w'Imana yoje bundi bushasha kuri Isirayeli. Ari byo muri Ezekiyeli kigabane cya 37 haratubwira kuri rya yerekwa ry'amagufa yumye. Nimurabe ibivugwa nga rupapuro rwa 30 muri iyi version, iki gitabo cyanditse uku ho bari ku rupapuro rwa 33 mu iyo version mwe mufise ngaha haravuga hati, ibyo nicyo nagumye ngerageza kubwira umwene data yicaye ngaha, ariko aravuga ku bijyanye no kujya muri Isirayeli, guma hanze ya Isirayeli. Ibyo byarandikaho ngo hanze ya Isirayeli, guma hanze yaho. Mwebwe mwese muvuga ibyo kugarukana Abayahudi, kubagarukana kuri Yesu mbere y'uko ubutumwa burangira, mwebwe muzobona kwiba ari niko uhoraho agize. Kubw'ijambo no kubw'impemu Isirayeli izohindukira, igihugu cyose muri rusange mu ijoro rimwe. Bibiliya bivuga gutyo, ariko ubutumwa bwiza kugeza n'ubu ntiburaba ubwabo. Hariho abantu b'ibigabo bakiri hanze, n'abandi nk'umwe aheruka kwinjira hanze y'umubiri w'Abayahudi, yinjiye araronka agakiza. Ibyo ni ukuri, ibyo ndabyizeye n'umutima wanjye wose. Ariko mwibuke, buri gihe mu bihe by'ishengero baraza barinjira nk'abantu ku giti cyabo, baragiye barinjira Abaheburayo, ariko nk'igihugu muri rusange ibyo byari bigenewe gukorwa n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Nicyo gituma umumarayika yamuhindukira igihe hari y'ikayiro n'itika gifise mu maboko, ati igihe ntikiragera, bitegerezwa kuba nk'uko biri mu vyanditswe. Icyanditswe ikihe? Ibyahishuwe 11. Ariko mwibuke, haba kuri Isirayeli bakiri hanze y'igihugu cyabo ntiboshobora gukizwa. Rero ubu bobo bariko baragarukayo kandi bazokizwa bose, igihugu cyose ku munsi umwe.
uko niko Bibiliya ivuga. Umunsi umwe Isirayeli yose izogaruka ku Mana, kizoba ari ikintu cy'ububasha bukomeye kizokubita Isirayeli umunsi umwe, kugeza aho ibyo bizonyiganyiza amahanga yose, igihugu cyose iyo kiva kikagera. Ndetse n'umuvugishwa yarasemereye aravuga ati, ibi ubikoze ku munsi umwe, ku munsi umwe bo bazomubona. Ararega ngo umunsi umwe bingana mu mwanya ugaragara, umunsi umwe bingana uw'umunani n'umunsi wa gatatu w'ikiringo. Icyo kizoba ari ikintu cy'ububasha. Uko ndavyibaza, azoba ari umuvugishwa w'ububasha, azohaguruka ahagarara imbere ya Isirayeli, azobibagarariza ko uwo Mesiya kugeza n'ubu akiriho, ko wa undi Mesiya banka ko yaje. Kuko utuburungu dutatu aje arabica ku muzinga. Iburyo arandika ko ngo Eliya agira gatanu, mu bamfu arandika ko amajya hejuru ngo umuvugishwa. Imbere gato murabe muri iki gitabo nyene ngaha byongeye haratubwira ku rupapuro rwa 37 ariko ruhwana n'urupapuro rwa 41. Nimurabe hepfo haratubwira hati nk'amajya hagati na hagati. Wewe ushoboye kubabwira ukabereka biciye mu byanditswe ibyo tuzaba turimo mu butumwa bwo mw'iri joro, ko bategereje gutemwa imitima yabo igasigwa ku mwijima kugira ngo ibihe by'abanyamahanga bize. Ubamfarandikaho ngo kugira ngo abanyamahanga binjire, kugira ngo tugire umwanya wo kunywanishwa n'Imana abanyamahanga, imitima yabo ikaba yarakomantajwe neza neza nk'uko byagenze mu gihe cya Yosefu. Arandika ati bubamfu ngo Yosefu. Nuko rero uzana abo Bayahudi bazana ahantu, uhamagara abo bagabo baba abantu bariko barakumviriza nk'uko wowe ubikoramo abo banyamahanga ngaha, biciye mu guhumekerwa na mpemu. Kuko bo baravuze bati, nimba uwo Yesu rero aha yaramaze kwerekana ingene byari kuzogenda. Ati nimba uwo Yesu, nimba ari Mesiya, amajambo yiwe akaba ari ay'ukuri, nuko rero ntiyapfuye, aracyahari ni muzima. Kandi nimba hari ni muzima, yarasezeranye ko aba ari mu basabyi biwe abigishwa. Kandi dushoboye kubona akoze ikimenyetso nk'icyo muvugishwa, turaheza twizere ko uwo ari Mesiya. Mbega nyine ari ikintu gitunganye neza neza bitunganye. None ibyo vyotuma haba iki? Igihugu cyose cyoca kivuka ku munsi umwe, kivutse biciye mu barongozi. Murabona, umwe wese wo muri bo yuvuga ati biturabizi. Uwo murabini yavuga ibyo, bizoba bitunganye. Igihugu kizovuka umunsi umwe, Isirayeli yovuka umunsi umwe. Arandika ngo umunsi ugira umunani igihugu cyose kizovuka. Rero murabona, icyo nicyo gituma we yavuze uko Abayahudi nibabona Kristo aje kubw'umugeni wiwe, bo bazovuga batereka uko ari we twebwe twari turindiriye. Ariko aravuga ati ntabaje kubwabo, baje kubw'umugeni wiwe. Ubu naho murabe hano mu byo yanditse. We ngaha arandikaho mu gatabo kamwe yaranditse ngo mu ntambuko zine z'ukugarurwa kwa Isirayeli harabamo abagabo umurongozi, umugabo muri buri ntambuko muri uko kugarurwa. Intambuko ya mbere bingana nyamugigima, buri gufa ririko rirafatana na rigenzi ryaryo. Aha yari kaganisha kuri Ezekiyeli kigabane cya 37. Intambuko ya kabiri aha nta na kimwe ashira ku. Intambuko ya gatatu naho nta na kimwe. Ku ntambuko ya kane arandikaho ngo intambuko ya kane bingana ukwinjira kwa mpwemu yera mu mubiri igihugu cya Isirayeli. Mpwemu yera zari mu mubiri mu mugabo yambaye umubiri. Nta kindi na kimwe kiriho cyo kurondera. Ni gute mpwemu w'Imana, mpwemu yera yo kwinjiye muri Isirayeli bundi bucyashya, ari imbere mu mugabo, mu muvugishwa n'Imana. Arabandanya avuga ati kandi aho hazoba ari mu gushyitswa kukuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe. Ngaha mu byo yanditse byongeye
yaradusigiye ngaha handitse ngo uwakira Eliya, Mose na Mesiya impera yo kugarurwa k'ubwami azoyironka, ukuragwa mu mwuzuro azokuronka. Rero murabe, reka nsubiremo ndabisome. Uwakira Eliya, Mose na Mesiya impera yo kugarurwa k'ubwami azoyironka, ukuragwa mu mwuzuro azokuronka. Ni bande muri iki gihe cya nyuma bakiriye Eliya, Mose na Mesiya, ukuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe? Rero ndabafitiye amakuru, mwebwe muzoronka impera, ingero yo kugarurwa k'ubwami, muronke n'ukuragwa mu mwuzuro kw'imibiri yanyu, uguhindurwa kw'imibiri yanyu, ukugarurwa mu buryo buhoraho kugira ngo mubane n'umusigwa Mesiya mu kimumbi no mu bihe bidashira. Turabonye ubwami bwa Mesiya, Umuyahudi ari we mwami. Kuri jewe ribaye ibako rikomeye cyane gushobora kuba mu mwanya nari kumwe namwe turiko turavuga ku bijyanye n'iki kigwa, kandi gutya ndiko ndabamenyesha umugisha ukomeye cyane uwo dufise, ko turi igice cyo mu bwo bwami. Turabo mu bwami bwa Mesiya, aribwo bwa mbere buriko burimikwa ngaha mu bugingo, mu mutima wa buri umwe wese muri twebwe. Reka bundi bushasha dusigarane na Revera William Perez Matos kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice cyacu muri uyu mwanya. Hariya hakoreshejwe indirimbo, hanyuma dusezerane mu isengesho. Sinzi nimba ngaha mukwizabutumwa Miguel Bermudez Marine afise nimba aza kubandanya mu bikorane kanaka, mu nama kanaka, ariko mwaka kanya reka kugira ngo dusozere iki gice muri uyu mwanya, reka twakire Revera William Perez Matos kugira ngo abandanye, kandi tuzosubira ejo Imana ibishatse mu gikorane cy'ejo ku munsi w'Imana, aricyo kizoba ari isaha 7 zo mu gitondo, isaha yo ngaha muri Villa Hermosa, saa 3 zo mu gitondo isaha yo muri Puerto Rico. Imana ibahezagire, ibarinde, bazigame, kandi Imana ibandanye tumenyesha kandi igarura igihugu nk'umubiri kugira ngo tube twiteguriye kuronka guhindurwa kwacu. Bandanya ururanya ubuzima bwanje mwami, umubiri wanjye ugira mushasha, kugira ngo niravye mu kirori cy'ijambo ryawe mbe meze nkawe, nse na wewe. Ndagomba gusa nawe mwami, bandanya umfasha mu buzima bwanje kugira ngo nshike kuri cya gihagararo cy'umuntu ashitse atunganye. Birashoboka, byose ndabishobora mu musigwa mp'inkomezi, byose muri iki gihe cya nyuma ndabishobora mu ijambo, biciye mu ijambo ryawe nzonesha, ejo, uyu munsi n'ibihe byose. Buri gihe ubu umuntu avuga ibintu biri positif, ibintu birashe. Imana ibahezagire, ibarinde, ibazigame mwese hamwe natwe Revera William Perez Matos kugira ngo abandanye.